ndabaramukije nongera kubaha ikaze muri kino kiganiro twabateguriye. Ni ikiganiro kijanye n'ibihe turimwo, aho abiyamamariza mu kibanza c'ubukuru bw'imitumba bakomeje kwiyamamaza. Twashimye kugaruka kuri bamwe bamwe bariko barahiganirwa ivyo bibanza, aho muri kino kiganiro twashimye guhera kuri umwe mu bariko bariyamamariza ico kibanza, abandi tukaba tuzogenda turababereka twongera tubashikiriza imigambi yabo. Tukaba twashimye gukorera muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Benshi babita mukuru w'umutumba canke segiteri canke dokaritiye. Abo kenshi babegereye abenegihugu cane cane mu kibano. Abo ni nabo banyaruka kumenya ibibazo abenegihugu bafise. Iyo bishitse ugasanga uri muri ico kibanza ni sindabibazwa, akenshi uwo mutumba canke iyo karitiye ntiheza itera imbere. Ikindi nuko ubutorwa kenshi ababa aho nyene muri iyo karitiye canke kuri uwo mutumba. Byumvikane ko uwo mutora wese aba afise igituma atoye uwo muntu, kuko abasanzwe amuzi. Ndabahaye ikaze nongira kubahamagarira muri kino kiganiro, aho tugiye kubasangiza amakuru y'umwe mu bariko bariyamamariza ubukuru bw'umutumba. Abandi tukaba tuzobasangiza nabo imigambi yabo. Uwo twashimye kubasangiza uyu munsi akaba yitoza guserukira karitiye Karurama. Iyi karitiye ni imwe mu makaritiye agize zone Cibitoke. Ni karitiye twovuga igize umugwa mukuru wa komine Cibitoke. Nkuko tubiyagirwa nawe, uyu mutama yitwa Niringiyimana Frederike batazira mwarimu. Yiyamamariza kurongora karitiye Karurama. Yavutse mu 1977. Arubatse, afise umugore umwe n'abana 7. Uyu mugabo yarigeze kurongora ishengero Methodiste Libre kuri paruwase Cibitoke iri ku Karurama imyaka igera ku 15. Ico gihe yari umwe mu bo bita mwarimu. Yabandanirije ibikorwa vyiwe vy'Imana aho kuri iyo paruwase nyene, na nubu ni naho akorera ivyo bikorwa vy'Imana. Hambavu y'ivyo, mu buzima bwa misi yose ni umurimyi mworozi. Ego murakoze, nitwa Niringiyimana Frederike, benshi bazi ku izina rya mwarimu. Nkaba ndi umukristo wo kw'ishengero rya Methodiste Libre ku Karurama. Nkaba ibikorwa bya misi yose ndi umurimyi, ndi umworozi. Ivyo nibyo bikorwa nkora. Nkaba nubatse rukristo, mfise umudamu umwe, umutambukanyi wanje umwe n'abana 7. Abo ni Imana yamezagije. Uyu mutama asanzwe arongoye agacimbiri Kanasagarare. Bamwe mu benegihugu asanzwe arongoye mu gacimbi Kanasagarare barashima ibikorwa vyiwe. Twebwe ngaha mu gacimbiri Kanasagarare, uyu mutware wacu n'ukuri turamukunda, n'umuntu yitaho abanyagihugu. Iyo tumwituye ntatwirengagiza, kenshi arakunda guseruka mu manza z'ibibi, mu manza z'ivyiza canke z'umubabaro, zose ntasiba kuzibamwo. N'ukuri turamwemera, nateraje imbere. Eka n'umwe mwabo bakorana ibikorwa vy'Imana, nawe nyene aratwiganira uko amuzi. Jewe n'ukuri dusanzwe dukorana ibikorwa vy'Imana, ndamuzi nk'umuntu akundana, ababara abandi kandi yitanga mu bikorwa vy'Imana. Kindi n'umuntu yifashe, asanzwe afise amikoro. Jewe n'ukuri ndamushigikiye, kuko si wa muntu azoza araducoresha canke kugira dukemurire ibibazo, arinde kugira ivyo adusaba kugira adutunganirize. Kandi uko tumuzi n'ukuri, tumuzi nk'umuntu atikunda wenyene, akunda n'abandi. Niringiyimana Frederike batazira mwarimu akaba afise imigambi 5 mikuru. Twovuga guharanira amahoro n'umutekano, gushigikira guharanira iterambere rya karitiye Karurama. Nanje ndi umwe nkuko mubivuze, bariko bariyamamaza guserukira umutumba na cyane cyane wa Karurama. Ni karitiye nshasha. Tukaba turiko turiyamamaza hasaba abenegihugu kunyizera, mu gihe bonyizera bakantora, ko tuzoshobora gukora ibishoboka byose kugira ngo karitiye yacu nziza ya Karurama tuyiteze imbere mu bikorwa bitandukanye, mu migabo n'imigambi twashize imbere. Imigambi twashize imbere, tuzoharanira amahoro n'umutekano n'ubutungane kuri bose. Tuzoshigikira
guharanira iterambere rya quartier yacu nziza ya Karurama. Mu byo tuzokora tuzokubaka ibiro bya quartier yacu kuko ari quartier nshasha nta biro bifise. Tuzokubaka ibiro kugira ngo abenegihugu badushikire badusange aho ku biro kugira ngo tube tubafasha byoroshe. Mu gisata c'umuyaga nkuba n'amazi meza ngo azoharanira ko iyo quartier Karurama ironswa amazi n'umuyaga nkuba. Tuzogerageza gusaba amazi n'amatara duciye ku ndongozi zacu zituri imbere nka musitanteri kuduserukira kugira ngo atufashe gusaba kugira ngo turonke amazi n'amatara kuko muri iyo quartier icyo kintu kirakenewe cyane kuko hari benshi heshi ibyo bikorwa canke amatara n'amazi bitari. Naho mu bijanye n'isuku ngo azoshira inguvu mu guhimiriza abayibamwo kugira umwe wese aharanire gusukura iyo quartier. Tuzogerageza cyane gusukura ibisagara muri quartier yacu no gukingira amabarabara no guharura amabarabara kugira ngo amabarabara yacu agume asa neza kugira ngo n'abaharengana babone ko ari gisagara quartier iteguwe neza. Mu nkino n'imico kama ngo hazoshigwa inguvu mu kugaragaza abanyempano baba muri iyo quartier kugira ibikorwa vyabo bije ahabona. Ikindi hazobaho kwigisha abenegihugu ingene bo kwiteza imbere kugira bafate ya mbere mu kwinjira muri yambona kazoza y'igihugu. Inkino n'imico kama tuzoshigikira cyane urwaruka ruri mashira hamwe kugira ngo babandanye guserura impano zabo. Tuzokwigisha abenegihugu ibyo gukorera hamwe kugira ngo dushike kuri yambono kazoza y'ibihumbi 2040 kugira ngo mu wese azobe ameze neza. Mu bijanye n'ikibano naho ngo azotunganyiriza abenegihugu bose adahengamye. Ufise ikibazo canke abafitaniye amatati bose azobumviriza kugira abatunganyirize nk'uko yarasanzwe abikora. Ibijanye n'imibano tuzotunganiriza bose tutaravye mpunzi. Tuzotunganiriza abenegihugu bose tutaravye mpunzi mu kubashikako nambara ufise ikibazo c'ingorane tumwegere kugira ngo tumutunganirize. Nambara afitaniye amatate mu kibano tubumvirize tubumvikanishe tutaravye mpunzi. Tuzoshigikira imfubyi n'abapfakazi mu kuzobashikanira ibyo leta mvyeyi izoba yabageneye. Ngo umutekano ni karahara mu ruganda ntibacure. Azoshira imbere cyane guharanira umutekano muri quartier Karurama. Tuzoharanira amahoro n'umutekano muri quartier yacu cyane amahoro ni karahara mu ruganda ntibacura. Mu migambi yiwe akaba atibagiye gushiraho amasengesho muri iyo quartier Karurama na RY'a asanzwe ari umuvuga butumwa kugira basengere quartier Karurama n'abenegihugu bose bayibamwo. Tuzokwama dutegura amasengesho rimwe mu mezi 3 y'indongozi guhera ku banyecumi n'abakuru b'uducimbiri kugeza ku barongoye quartier kugira ngo twame dusengera quartier yacu dusengera n'abenegihugu kugira ngo babeho neza kandi tubaha Imana. No muri amasengesho ngizwa twateguye dushiraho n'umwanya w'inyigisho no guhanurana uko umwe wese ategerezwa kwigenza mu burongozi bwiwe. Aho ibyo byose tuzobikora nk'uko igihugu cacu cashize ibintu bitatu imbere: Imana, umwami, Uburundi. Na twebwe tuzokwama duca muri ayo makanda
Mu kurangiza twibutsa ko Niringiyimana Frederic asanzwe ari umwe yizewe kurongora agacimbiri na sagarare, ubu akaba ari kwiyamamariza mu kibanza cyo kuba umukuru w'umutumba canke segiteri canke dokaritiye nk'uko bivugwa ugutandukanye. Reka ndabashimire tubahamagarira kubandanya mudukurikirana, kuko imbere yuko amatora aba tuzoba twaberetse abariko bahiganirwa ico kibanza bose. Turabashimiye naho ubutaha mu bindi biganiro.